Yesu arashobora gusubiramwo umuntu akagusubiramwo ibitameze neza akabigira neza. Nahabwa icubahiro. Emwe abakristo, Yesu ni igitangaza. Gira mugenza uti Yesu ni igitangaza, araca inzira hatagira inzira. Yesu araca inzira hatagira inzira kuko ni igitangaza. Abisirayeli yarabajabuye ahari ikiyaga arahumutsa kuko Yesu ni igitangaza. Mwabakozi b'Imana, Yesu ni igitangaza. Dukorera igitangaza, ntidukorera nyarucari. Vuge muti ntidukorera nyarucari. Dukorera Imana, ntidukorera nyarucari. Ego kazi. Ego, Yesu ni Imana ni igitangaza. Murabaza Sara. Gira mugenza uti Yesu ni igitangaza, urabaza Sara. Urabaza Sara yavyaye ari umukecuru. Urabaza Sara yaraheze. Yavyaye yaraheze. Atakikirimwo aravyara kuko Yesu ni igitangaza. Ni Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho. Imana ni so, reka kwihebura. Imana ni so, Imana ni so, reka kwihebura. Imana ni so. Yesu ni Data wa twese aho yamaho, aragahezagirwa n'uhoraho. Muri iyi si kumva kuvisa Imana ko ari so biramaze. Birakwiye. Imana ni so, ukavyumva mu mutima ko Imana ari so, ukavyumva. Reka gupfa kugenda naho dusangira ibiharagi n'abandi, naho dusangira umuceri n'abandi, turabana b'Imana. Ego nukuri turabana b'Imana. Simwebwe mwabiririmbye none, simwebwe mwabiririmbye. Irigira kane mwavuze ngo n'umwami w'amahoro. Simwe mwabiririmbye. Yesu ngomba vyinjire mu mutima. Ivyo mwaririmbye nivyinjire mu mutima. Reka gupfa kubiririmba, nivyinjire mu mutima. Ukagenda muri kino gisagara uzi ko Imana ari so, ko ari Imana y'ubushobozi, ko ari Data wa twese ahoraho, ko ari umwami w'amahoro. Yesu n'umwami w'amahoro. Amen. Yesu akubera igitangaza. Yesu akubera Imana y'ubushobozi. Yesu akubera Data wa twese ahoraho. Yesu akubera umwami w'amahoro. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Ego, hanyuma ndanezerewe cyane mu mutima kuba hano muri rino shengero ryo mu Nyakabiga, misiyoni ya Bujumbura. Ego, n'umunsi mukuru kuri jewe. Yesu abaho umugisha. Buno bubwiriza nabwise ububwiriza misiyoneri kuko aho umuntu yaciye hose, Uganda hehe, ubajije umuntu hari yakubwira ngo jewe nasengera mu Nyakabiga. No bubwiriza misiyoneri rero bwagiye bugira umugisha. Ego kabisa, ntimugire ngo hari umuntu agenda atazi kimujanye. Aho umuntu abageze hose, twebwe ntidupfa kugenda. Bwira mugenzi wawe ntidupfa kugenda. Ikirenge c'umuntu w'Imana ntigipfa kugenda. Eka nukuri ntigipfa kugenda. Ntigipfa kugenda. None rero Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hanyuma rero numvise muri ko muraririmba. Mwaririmbye indirimbo nyinshi za Noeli. Hari amajambo mwaririmbye yo muri Yesaya ikijya gice 9 ku murongo wa 6. Ego, mwaririmbye muvuga ngo, mwarivuze no mu Gifaransa, Yesu ni igitangaza, Imana ni igitangaza, azokwitwa duhawe umwana w'umuhungu. Amen. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza.
hajya yavuze amazina ane. Yesu ni igitangaza, Yesu nashimwe, ni Imana y'ubushobozi, irigira kabiri, irigira gatatu ni Data wa twese ahoraho, n'umukama w'amahoro. Amazina ane. Gira mugenzi wawe uti Yesu ni igitangaza. Akubera igitangaza. Emwe abakristo, Yesu ni igitangaza. Gira mugenzi wawe uti Yesu ni igitangaza, araca inzira hatagira inzira. Yesu araca inzira hatagira inzira kuko ni igitangaza. Abisirayeli yarabajabuye, ahari ikiyaga arahumutsa kuko Yesu ni igitangaza. Mwa bakozi b'Imana, Yesu ni igitangaza. Dukorera igitangaza, ntidukorera nyarucari. Vuge muti ntidukorera nyarucari. Dukorera Imana, ntidukorera nyarucari. Ego kazi. Nababwira abakozi b'Imana kandi ntereka turabakozi b'Imana. Niturabakozi ba UN. Ngira ngo nibo bakomeye. Turabakozi b'Imana, ya yindi yavuga ijambo isi n'ijuru bikahaba. Ego, Yesu ni Imana ni igitangaza. Murabaza Sara. Gira mugenza uti Yesu ni igitangaza, urabaza Sara. Urabaza Sara yavyaye ari umukecuru. Urabaza Sara yaraheze. Yavyaye yaraheze. Ataki kirimwo aravyara kuko Yesu ni igitangaza, ni Imana y'ubushobozi. Yesu nashimwe rero. Ego kabisa, ni Data wa twese ahoraho. Numvise muriko murayaririmba carandyohera. Ni Data wa twese ahoraho. Data wa je nari mfise papa yari umugabo muremure mwiza, none ntuze yarapfuye n'ukuri. Ariko Yesu ni Data wa twese ahoraho. Gira mugenza uti Imana ni so. Ni Data wa twese ahoraho. Ni Data wa twese ahoraho. Ntapfa. Eka nukuri Yesu ni Data wa twese ahoraho. Yamaho aragahezagirwa n'uhoraho. Data wa twese ahoraho. Imana ni so. Reka kwihebura. Imana ni so. Imana ni so. Reka kwihebura. Imana ni so. Umunsi umwe umukuru w'igihugu yaje hajya mu Kayogoro, murambabarire, azanana n'akana kiwe gatoya. Hanyuma rero nkabona abadame bo mu Kayogoro biyubashe aho nyene n'abantu babagabo bakagira umwana w'umukuru w'igihugu, umwana w'umukuru w'igihugu, umwana w'umukuru w'igihugu. Hanyuma bagakurikira rero ko karabanyakana, naraba abi wanje basa n'uwo mwana, ariko wanje ntibaraba. Bagaca baraba muri iyi si kumva ko ufise Imana ko ari so biramaze, birakwiye. Imana ni so, ukavyumva mu mutima ko Imana ari so, ukavyumva. Reka gupfa kugenda naho dusangira ibiharagi n'abandi, naho dusangira umuceri n'abandi, turabana b'Imana. Ego nukuri turabana b'Imana. Simwebwe mwabiririmbye none, simwebwe mwabiririmbye. N'umwami irigira kane mwavuze ngo n'umwami w'amahoro. Simwe mwabiririmbye. Yesu ngomba vyinjire mu mutima. Ivyo mwaririmbye nivyinjire mu mutima. Reka gupfa kubiririmba, nivyinjire mu mutima. Ukagenda muri kino gisagara uzi ko Imana ari so, ko ari Imana y'ubushobozi, ko ari Data wa twese ahoraho, ko ari umwami w'amahoro. Yesu n'umwami w'amahoro. Amen. Yesu akubera igitangaza. Yesu akubera Imana y'ubushobozi. Yesu akubera Data wa twese ahoraho. Yesu akubera umwami w'amahoro. Hanyuma rero nagomba dusangira ijambo ry'Imana. Uwo mwami rero, uwo mwami Bibiliya ivuga ngo niwe twamamaza, niwe dukwiye kwamamaza, niwe dukwiye kuvuga. Ariko kandi
hari icyo ngomba adukore nukuri tugisaba Imana kidukorere muri kino gitondo. Yeremiya kijya gice ca 18 ndasoma umurongo mpereke umurongo wa mbere. Ayo majambo navuze nayo mwaririmbye, mwagize neza ko yaririmba. Mani bahezagire mugabo mu mutima ukumva kuhiriwe. Imana ntisanzwe, Yesu ntasanzwe. Yeremiya 18 ngomba ico Yesu adukorera muri kino gitondo. Yeremiya 18 mpere ku murongo wa mbere. Yeremiya yigishwa n'ivy'umubumvyi, mwahabonye ijambo ry'uhoraho rija kuri Yeremiya ritiva hasi umanukeje ku nzu y'umubumvyi, aho niho nzokumvishiriza amajambo yanje. Nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumvyi, umukozi w'Imana yambaye yumvira, sanga ariko arabumbira ku rujo. Maze ikintu yariko arabumba cononekarira mu ntoke z'uwo mubumvyi. Nuko yongera kukibumbamwo ikindi ukundi gusha kimeze nk'uko agomba. Maze ijambo ry'uhoraho rinzako riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uyu mubumvyi? Niko uhoraho abaza. Raba nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumvyi, namwe niko muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu ya Isirayeli. Igihe kimwe novuga kuvyihanga no kuvy'ubwami kuvyo kuzorirandura no kuzorisangangura no kuzorihonya. Maze iryo hanga navuze ko ryohindukira rikareka ibibi vyaryo, nanje nzokwigarura ndeke ibibi nari maramaje kuzobakorera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Aya majambo somye n'amajambo atwereka Imana kwishobora gusubiramwo umuntu, kuko umuntu arashobora kononekara. Ngomba Imana idusubiremwo muri kino gitondo. Abagomba ko Yesu yobasubiramo, naje wasubiremo. Yesu arashobora gusubiramwo umuntu, akagusubiramo ibitameze neza akabigira neza. Nahabwa icubahiro. Aha rero Yeremiya umukozi w'Imana, Abisirayeli bari baracumuye, nawe akaba umuhanuzi, akavuga gatumbera neza, bagaca bamwanka. Mu nyuma aravuga ati, jewe rero ndabiretse, waranyoheje ndoha. Aravuga mugabo agize ngo arahora, yafashe ingo yo guhora, ngo akumva umuriro ngo uyingana mu mutima wiwe, nako yari kubihora. Hanyuma rero ngaha Yeremiya aca agenderwa n'Imana. Ndakwifurije kugenderwa n'Imana. Ego Imana ikiramugendera, mwabakozi b'Imana ndabifurije kugenderwa n'Imana. Imana ukorera ikakugendera kweri. Namvuga mu mutima nti, Imana tujyamye dusinziriye n'utugendere. Umwe wese umwibutse umuhamagaro wiwe wa mbere, mwabakozi b'Imana. Imana itugendere, Imana itugendere, Imana itugendere, Imana itugendere, Imana itugendere, Imana itugendere mw'abakristo, Imana itugendere, Imana itugendere mw'abakristo. Aca rero Imana n'umupedagoge. Umupedagoge rero n'umwigisha akomeye, akoresha na materiel didactique. Eko akoresha ibikoresho mfashanyigisho, kuko wowe yasizeho abapedagoge, yo bitari umupedagoge akomeye, sivyo gabashinga nahe. Imana rero igomba kwigisha. Imana yoyo ntikengerana, abantu barakengerana, Imana ntikengerana. Ikibwira Yeremiya ngo manuka ku mubumvyi. Umubumvyi n'umuntu asanzwe, nta costume aba yambaye. Umubumvyi aba yambaye nk'uko mwambaye. Umubumvyi yambara gutyo, aracafuye. Mugabo Imana yagomba kwigisha nde? Yeremiya umukozi wayo. Imana itwigishemwe abakozi b'Imana. Aca aramanuka rero, aramanuka aremera, aragenda ku mubumvyi, ngo asanga ariko arabumbira ku rujo. Yesu nashimwe. Ngo ikintu yariko arabumba ukica cononekarira mu ntoke z'uwo mubumvyi, kirononekara, kirononekara. Bwira mugenzi wawe uti kirononekara. Umuntu arashobora kononekara naho yoba ari mu ishengero ry'Imana, arashobora kononekara naho yoba yahora aririmba, arashobora kononekara naho yoba yahora avuga ubutumwa.
umuntu arononekara, umukristo arashobora kononekara. Imana idutabare. Kandi ngo yari mu ntoke, ico kintu cari mu ntoke z'umubumvyi. Naho twononekara tuba turi mu ntoke z'ubuhoraho, tuguma mu minwe yiwe kuko niwe yaturemye. Aragahezagirwa n'Imana, aradukunda. Aragahezagirwa n'Imana, aradukunda. Aragahezagirwa, aradukunda. Imana iradukunda. Naho wononekara Imana iguma igukunda, uguma mu ntoki zayo. Naho warakoze ibinari biriya, uguma mu ntoke z'Imana. Yesu ntashimwe. Ico yariko arakora rero kica kirononekara. Hanyuma rero ngo aca arondera ingena kibumbamwo ikindi kintu kimeze nk'uko agira gute agomba. Ndiko ndavuga ibumba ino, ngira ngo ntimuritahura neza. Ndiko ndavuga umubumvyi, ntimuritahura neza. Twebwe hari iwacu umubumvyi imbere yo kubumba abanza mu kirundi kirashe ararikata, ararisekura. Vuge gusekura basi. Arayifata karisekura rikanoka. Yesu agukate. Gira mugenza uti Yesu agukate. Yesu agukate. Yesu nagukate. Bakoze Imana, Yesu adukate. Yesu adukata, adusubiremwo adukata. Wa mubumvyi arafata rya bumba arishira ngaho ati icatumye iki kintu cononekara, reka nkure mwiki hariya, reka nkure mwiki. Icatumye iki kintu cononekara, reka mfata ibi bintu vyatumye iki kintu cononekara mu ntoki zanyu, reka ndabikuremo. Arata, ararifatisha rero. Nari narikase nabi, reka ndarigire gute, ndarisubiremwo, ndarikate. Yesu agukate. Yesu agusubiremwo. Yesu ansubiremwo. Yesu nukuri, Yesu adusubiremwo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Gukatwa rero nukuri ntivyoroha. Abakiri baturumva mvuze gukata, ufashe nk'igiti ugafata nyabumbu kari kubita gose. Ugakubita gose. Likabanza likanoka. Naya matafari mu kuyafyatura ntibafyatura mu bivu bisanzwe, babanza kuri kata neza, ubudonko bakabukata neza, bakabugira neza, niho hava mu itafari rimeze neza. Yesu arazi ingene wari umeze kera, arazi ingene wasenga kera, arazi ingene wasoma ijambo ry'Imana kera, arazi ko hari ibintu watinya ubu ntukibitinya kubivuga. Yesu arabizi. Bwira mugenza buti Yesu arakuzi. Yesu arakuzi. Hari ibintu vyahindutse, hari ibintu watinya gushira mu kanwa ubu urabikora. Imana igomba ibigukuremo, ibitameze neza ibigukuremo, ibitameze neza ibigukuremo, ibitameze neza ibigukuremo, ace yongera kubumbemwo umuntu wayo ameze neza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umuntu rero arashobora kononekara. Imana rero ikirabaza tunonega mw'Abisirayeli nukuri. Jewe sinoshobora kubagira nk'iryo bumba. Nkuko ibumba riri mu minwe y'uwo mubumvyi, na mwebwe muri bumba muri mu ntoke zanje. Noshobora kubasubiramwo, munkundiye no basubiramwo, mugaca muba abantu beza, mukaba abantu beza. Emera Yesu agukate. Emera Yesu agukate. Bwira mugenzi wawe uti emera Yesu agukate. Emera Yesu agusubiremwo, agukuremwo ishari, inzigo, ikeba, gupfa ivyo uvuze, gwagwanko, vya bindi wahora utinya kera ubu vyaragarutse. Numvise umuririmbyi ariko ararimba mu ndirimbo y'ikirundi, urazirikanye amen ingeso anya zigomba kuvyuka
ziranduru zihonye nameni ni ingeso zirashobora kuvyuka. Ingeso za kera zikagomba kuvyuka. Ivya kera, ivyo wari warihanye, ivyo utagendera, ivyo wari wararetse bikagomba kuvyuka. Yaciye asenga Imana avuga ati birandura ubihonye. Uno munsi Yesu aragomba kurandura ivyo Satani yinjije muri wewe. Yesu nashimwe. Ngoma ndabereke umukozi w'Imana umwe, Yesaya kijya gice ca 6. Uyu ga yari umukozi w'Imana. Imana idukate, Imana idusubiremwo, nico tuza gusaba ca gitangaza umwe Yesu wacu, duce duza guca bugufi adusubiremwo, ibitameze neza bidukuremwo, ace atumba ukundi, twongere tube abamuhimbaye imbere yiwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kijya gice ca 6 mpera hajya ku murongo wa mbere dusome Yesaya. Mu mwaka mwahabonye umwami Uziya yatanzemwo, nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende, ashizwe hejuru, imuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa 6, abiri yayatwikiriza mu maso, yandi abiri yayatwikiriza ibirenge, kandi abiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera batu wera, 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 niwe uhoraho nyene ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Amatanguro y'imiryango anyeganyizwa no gusemerera kwabo, inzu yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye, kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho nyene ingabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza hondi, afise ikara ryaka mu ntoke, yokoje ikimano ku gicaniro, ari inkoza ku munwa, arambariye ate iri rikoze ku minwa yawe, ukugabitanya kwawe ugukuweko, icaha cawe kirahongewe. Numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma ninde yo tugira? Maze ndavuga nti ndi hano, ba ari jewe utuma. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Aha rero uyu mwami, uyu mukozi w'Imana Yesaya yari umukozi w'Imana, yari umuvugishwa n'Imana. Hanyuma rero yari yabayeho kuri uyu mwami Uziya. Barakundana, mvuze ngo baragira gute? Barakundana. Mugabo Uziya ivyo kugororoka nta vyarimo. Yesaya rero ngira ngo yoba yateramira ibwami. Hanyuma rero yateramiye ibwami, murazi bavuze bati vraiment, nawe yaca asubiramwo ati vraiment. Agateramira ibwami bakagumana. Mugabo yari umukozi w'Imana, yari uvugishwa n'Imana. Hanyuma rero yari afise umwanya wo kuja ibwami bakaganira n'uyu Uziya. Ariko rero Uziya carapfa. Bwira mugenzi wawe uti umuntu arapfa. Umuntu arapfa. Uwo wari wizigiye arapfa. Uwo wari wizigiye arashobora gupfa. Umuntu arapfa, mw'abakristo umuntu arapfa. Ariko dufise data wa twese ahoraho. Uziya arapfa rero. Apfuye, Yesaya acaja mu rusengero. Amena. Ndakwifurije kwa mukumbura mu ngoro y'Imana. Acaja mu rusengero, agiye gusenga, agiye kwegera Imana, agize ngo arashikayo. Yesu nashimwe. Agize ngo arashika, ego mu nzu y'Imana, Yesaya acabona umwami Imana. Ndabifurije kubona umwami Imana. Abona umwami Imana ngo avyagiye ku ntebe ye ndende. Imana iramwiyereka. Emwe mw'abakristo turondeye Imana turayibona. Ndakwifurije kurondera Imana.
hanyuma rero abona Imana ivyagiye ku ntebe ndende ngo y'ubwami ngo ishizwe hejuru cane, uhora hashizwe hejuru cane, ngo yambaye impuzu y'igisaga nini cane ngo yuzuye urusengero. Abaserafi nabo ngo akabona ngo basemerera, basemerera. Yavuze ngo umuserafu umwe ngo yarafise ngo amababa ngo abiri yarayatwikiriza mu maso, urumva yarafise 6, 2 ngo akayatwikiriza ibirenge, ngo yandi 2 nayo ngo akayagurukisha. Yari yagiye mu rusengero acabona Imana, nabivurije kuja mu rusengero kugira ngo mubone Imana. Ngo bagaca babarirana nyabamarayika, nyabaserafi bakabarirana, uwera 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 uwera. Yesaya nawe arumviriza ati ndahumiwe ndahumiwe, naracumuye. Akaguma yumva rero uwera 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 uwera. Imana ireramwe abakristo, nta canduye kizogera mu ijuru. Eka nuguri nta canduye kizogera mu ijuru. Je naratangajwe cane ngeze gusoma ku vya Mose. Atangara umuntu yashobora kwisonzesha iminsi 40 n'amajoro 40 arambara imbere y'Imana mu abakozi b'Imana. Mwumva atara muntu akomeye. Imana bagakundana kabisa kugeza aho Imana ivuga ngo uyu turavugana imbona nkubone, ngo ariko mwebwe Aroni na Miriyamu mwinantaza ni mu nzozi gusa. Mwumva batari bakundanye. Umunsi umwe hinge yihende. Erega umuntu arihenda. Aca arihenda umunsi umwe rero Imana ivuze iti barira igitandara kivemo amazi abisirayeli banywa. Aca atangura kuvuga ngo mwabagararije imwe babisirayeli, mwabagararije imwe, mwankozi zikibimwe mwabagararije imwe. Atangura ivyo Imana ntavyo yari yamutumye. Aca afata inkoni incurizi pa amazi arasendanisha. Imana iti ntumpaye icubahiro, ca gihugu ntuzokigeramo. Imana ireramwe abakristo, Imana ireramwe ndakubwije ukuri ukazogerayo utejejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ntuzogerayo. Imana iramwangira, yamubwiye ngo uzokirabisha amaso ariko ntuzokibona. Murazi ikintu yakoze, ica ibanza kumwereka akarorero, ica imubwira ngo dugana Aroni n'umuhungu wiwe Eliyazari muduge ku musozi hejuru. Hanyuma rero aho Aroni ni haza gupfira, uca umukura impuzu, uca uzambika umuhungu wiwe. Aroni aca ahwera nawe urorera. Erega vyagenze uko nyene, yewe kwambugwa impuzu. Erega Aroni Imana yaramwambuye impuzu. Ndiko ndavuga Imana ko yera, mw'abakristo Imana irera. Ndakubwije ukuri nutagororokera Imana ukazorigeramo. Nukuri ukazori naho wowe uririmba ukazorigeramwo utagororokeye Imana. Imana imeze uko nyene, yo imeze gute? Irera. Yesaya none ntimubona ko yari umukozi w'Imana, yari umuvugishwa n'Imana. Imana irera, iragahezagirwa, irera tugorora ibiganza irera, iragahezagirwa, iri mu ijuru, iragahezagirwa. Hanyuma rero Aroni aca arapfa. Mose acagarukana na Eliyazari umuhungu wa Aroni, arabandanya ibikorwa. Nayo kiramutwara ati sinzi umunsi umwe rero baganiriye, Mose akagira ngo yaravyibagiye, Imana ntiyibagira. Ati rero ndagusabe nukuri ndakwinginze uzontware nzobona ico gihugu watwemereye. Yamubwiye ngo iryo jambo nturisubire, gezaho nusubire. Mugabo turakundanye. Naho ni nkaho yamubwiye ati turakundanye, reka ndakwereka aho uzohagarara ukirabisha iki ariko ntuzoshikaye. Erega yagize gutya ntiyashitse, yabwira mugenzi wawe ati na Mose ntiyashike. Ariko mu nyuma Imana ni nyabuntu, yaretse kumuha ico gihugu co mw'isi, ariko ico mwijuru yakimuhaye. Mune yibuka ko kuri wa musozi yamwiyeretse. Yesu nashimwe. Imana ni nyabuntu, iragahezagiwe. Narishatse kukubwira ko Imana yera. Imana irera, iratunganye, si nyamanyanga.
irera iratunganye imeze neza. Nimuzi bitameze neza biri muri twebwe byose Bibiliya ivuga bive muri twebwe, hanyuma tuce tuyegera ubwiza bwayo tububone. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Acavuga ati we jewe ndagowe, ndapfuye, mbonye ibara kuko ndi umunyaminwa. Mwabyumvise? Ndi umunyaminwa. Iminwa subiremo ko mutayivuga. Iminwa ndi umunyaminwa. Twebwe hari iwacu hari ikintu bita irigara. Umenga ni muri Atenayi niho abanywera gahawa, bakabesha bakavuga inkuru batazi. N'umukecuru yaheze amenyo kwirigara avuga inkuru atazi. Ubu ho birenze abafite amatelefone ya Android, nuko abadayimoni barandika nawe ugasoma. Ariko ikimbabaza rero, aha ntimushira y'amaso cyane. Aha murashira y'amaso. Yesu Mungu aduhurumiye. Vuge muti Mungu aduhurumiye. Umwanya ufata wa Bibiliya n'umwanya ufata wa telefone muragereranye mu mbarire ko hari na simvuga 10% kuko nta nizo zihari, nta na 5%. Ntugisoma Bibiliya hari ivyahindutse. Yesu nadutabare, Imana nidutabare. Ati ndi umunyaminwa yanduye, ndapfuye, mbonye ibara, mbonye ubwiza bw'Imana, Imana irera. Hanyuma rero ngo yumva ngo urusengero runyiganga kubera gusemerera kwabo marayika. Imana ireko iravuga ko yera. Arahinda agashize ati ndapfuye, ndi umunyaminwa yanduye. Ngo umwe iyo tuvuze twemeye ivyaha vyacu, Imana yabwiye Dawidi ngo wewe Dawidi ko wemeye icyaha cawe ntugipfuye. Amen. Ko wemeye icyaha cawe ntugipfuye. Imana yumvise ko yemeye. Yesu ati ndemeye jewe ndi umunyaminwa yanduye, mbere mbana n'abantu b'iminwa yanduye, arinze avyemera. Imana ikikomanda mu marayika, genda wokora ikimano, ukoresha iki kimano, wokora ikara, ugende kuri burya bunwa bwiwe. Ndabona ati tega Yesu, tega. Bwira mugenza uti kwatura icyaha biragoye, kwatura icyaha biragoye. Bwira mugenza uti kwatura icyaha biragoye. Kuri bwabo tega. None ikara riraryoshe ku munwa kamwaba Kristo. Ikara ntiriryoshe ku munwa. Mukaba tega kuri burya bunwa nyene aho yavugiye yafivye avuze, agiye ibwama afivye avuze, avugana na uzi yafivye avuze. Kuri burya bunwa nyene gendo gutyo. No. Imana idutabare mwaba. Mugabo aremera, Imana irababa. Ati ikigira itangazo ngo irikara rikoze ku minwa yawe, icyaha cawe kirakuvuyeko uhereye none. Yesu yacaremegwa imbere y'Imana. Aza yumva ijwi rirasemereye ngo ndatuma nde. Haleluya. Iyo dutunganye tukamera neza mwaba Kristo, Imana ikidutumira nezerwa. Yesu acarasemera aravuga ati ndi hano, bari je utuma. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ijambo mfise mu mutima rero muri kino gitondo, kandi ntimugira ngo mpava handarangije n'ukuri, ariko ndababwije ukuri, Imana idusubiremwo. Bwira mugenza uti Imana idusubiremwo, Imana idusubiremwo. Ngomba ndaguhe kaze umuntu yumva mu mutima Imana ikwiye kumusubiramwo. Ndamuhaye kaze mu izina rya Yesu. Ndakubwije ukuri twese tuzakwiye ko Yesu adusubiramwo. Ibitameze neza, ishari, inzigo, ikeba, bimwe vya kera bimusigaye uvuga, ukera warabitinya. Kare warasoma ijambo ry'Imana ukariteramira ko vyaranse. Kare waravyuka ugaca bugufi imbere y'Imana ugasenga, vyaranse. Imana igusubiremwo muri kino gitondo. Twese dusubiremwo, Imana idusubiremwo. Ego kabisa turabahaye kaze. Ego turabona ko abakozi b'Imana nahari bake ko wahagurutse ntaco. Yesu yabonye ko wahagurutse, wavuze uti ndi umunyaminwa yanduye.
imana idusubiremo, imana idusubiremo. Ego Yesu adusubiremo, imana idusubiremo ko wahagurutse wagize neza, weretse Yesu ko akwiye kugusubiramwo. Ishari, nzigo, ikeba, ibyifuzo bipfuye, ibintu byose bitameze neza, ibyo wahora urwana ukanesha, ubu byaragarutse. Wahora ujya imbere y'Imana ugasenga wuzuye kuzura mpwemu yera, ukumva ubushobozi, ubu hari byagarutse. Ariko Imana nihabwe icubahiro. Reka mpe umwanya umubwiriza wa hano ashishikare. Yesu amuhezagire. Muce mugumaho muri nyene, mugumaho muri, guma muhagaze, nimuhagarare, muhagarare. Turabona ko bitokunda mupfukamye, n'abari nyuma mwegere gusa muhagarare, muhagarare. Duhe kaze Pasiteri Mugabo ashika hano kugira ngo abasengere. Ugira ukwizera, nawe wari kurakekeranya, urakeneye gusubigwamwo, uhagarare aho uri. Nuwo yari mu ntebe ariko arakekeranya vyanga, uhagarare, umwami abwirire neza. Uhagarare usubigwemwo, usubire ubwigwe musha. Ama Pasiteri Mugabe cashika hano abasengere, kandi wizere kubaye musha. Ariko kandi vya bindi byose ntubisubiremo, kumwe wahora uvuga uca uhindura. Vya bikorwa wahora ukora bibi bidahimbara Imana, uca ubihindura ntusubire. Iyo wihanye uvuze ngo ndahevye singisubira, ndafashe iyindi ntumbero, umwami abagiriye neza. Dusenga Imana. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu yo mu ijuru. Urakoze Mana ku ijambo ryawe uduhaye. Turagushima kuko uri Imana idukunda kandi ukatugirira neza. Turagushima yuko turi mu biganza vyawe Mana. Mana turagushimira tumebeze nk'umubumvyi. Mwami Yesu yibumba ritagenze neza ryononekaye, ariko riri mu biganza by'umubumvyi yongera akabisubiramwo. Turagushima kuko dusubiyemwo muri iki gitondo Mana. Turagushimira kutwibukije Mana ko dukwiriye kugenderwa n'Imana, Imana ikatugirira neza. Birya twagendeyemwo bitabereye ubihanagure mu izina rya Yesu. Udukoreho Mana kugira ngo tube ibikoresho bishya mu izina rya Yesu, tumere nka Yesaya. Mwami Yesu yavugaga ibitabereye, yari umuvugishwa n'Imana, ariko iminwa yiwe yari yanduye. Mana yarabonye Imana yera, Imana yera. Iyo tubonye Imana yera turimenya, tukamenya yuko turi abanyantegenke, kuko Mwami iminwa yanduye. Ariko uradukunda, wamukojejeho ikara ryaka umuriro, urongera umusubiramwo. None aba barapfukamye nyakubahwa Mana ku birenge vyawe, baje gusubirwamwo, mwaje gusubirwamwo. Ubahereze guhinduka, babe ibikoresho vyejejwe vyera bishimwa n'Imana. Urakoze nyakubahwa, ubaharire ubeze, ubuzuze ubushobozi bwa mpwemu yera. Vya vyaha vyose bigende, ntivyongere kugaruka ukundi mu izina rya Yesu. Pawulo yaravuze ngo iyo nubatse ivyo nashenye, ivyo nikuyemwo, ngo mba nihinduye umunyavyaha. Ariko mu izina rya Yesu ababaye ibikoresho vy'Imana, Mwami Yesu bagenda bigeza kugira ngo tuzashike mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze Mana ingene ubejeje, urakoze Mana ingene ubahariye, urakoze ingene ubagize abakozi bawe kugira ngo bagende bamamaza ukwera kw'Imana. Urakoze Mana kubyemeye kandi kubikoze, turabisenze mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Ego umuntu agwaye afise ukwizera, avuga mu mutima ati nukuri ndiza Yesu nigitangaza, n'Imana y'ubushobozi. Ego haguruka dusenga Imana. Umuntu afise ukwizera ati naragiye kwa muganga ndafise ibibazo, emwe mw'abakristo Yesu nigitangaza, aragahezagirwa. Reka dusenga Imana. Ego Mwami Yesu urakoze, uri gitangaza, uri gitangaza, uri gitangaza, uri gitangaza. Bera igitangaza aba bantu, bera igitangaza aba bantu mu ngwara zabo,
turafatishije mpiri ibi bisigo ibi bitero umwansi yazanye mu bibiri y'aba bantu, turasabye ngo ugire ico ukora, ububasha bw'Imana bwururukira aha hantu. Mwami Imana, wereka ishengero ryawe kuri gitangaza, ingwara zananiranye mu izina rya Yesu. Turasabye Mwami ngo utabare, ububasha bwawe bwururukira aha hantu. Abakozi b'Imana turagoroye ibiganza, aba bantu bagize ukwizera mu mitima yabo, ugira ico ukora. Urakoze, uragororotse, nuhabwa icubahiro, ni mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu, amen. Bitubere nk'uko dusabye. Abagomba ububasha bwa Mpwemu Yera, ego ububasha bwa Mpwemu Yera. Nuko wese yizeye ubushobozi bwa Mpwemu Yera aca amanika ikiganza, kandi ngo umuririmbyi yavuze ngo ntitwoshobora twenyene kwitunganiriza ingeso, niyo tubigeje biratwangira. None rero tugira ngo wa mukozi w'Imana Pasteur de asenge asaba ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Turagushimiye Mwami Imana nzima, turagushimiye ko turi mu ngoro yawe, turagushimiye Mwami ko turi ahantu ho gukirizwa, ukubona ubwiza bwawe, ukumva umuriro w'ikara. Haleluya! Rikoze ku minwa yacu, imitima yacu ikezwa n'amaraso ya Yesu. Hanyuma Mpwemu Yera akamanuka akaza kuri wese afise inyota, kuri wese yuguruye umutima wiwe, kuri wese agomba kwakira ingabire y'Imana. Umugendere Mwami, umuhezagire, umuhica iminwa yiwe isavye, umuhica umutima we wifuza, umuhica wo mugirira ikimazi mu rugendo. Ni Mpwemu Yera wo kutweza no kuzodushikana mw'ijuru. Mwami, umuntu wese umwuzuze Mpwemu Yera, umuntu wese umukomorera ingabire ya Mpwemu Yera, umuntu wese umuhezagize ingabire ya Mpwemu Yera, umuntu wese umunezereze muri Mpwemu, kuko isezerano rikiriho. Haleluya! Umuntu wese umuhindure musha mu mutima, umuntu wese umwuzuza ubwiza bwawe, umuntu wese yumve ubuntu umushitseko, ubwiza bugerekeranye n'ubundi, ubuntu bugerekanye n'ubundi, ubuntu bwo guhabwa Mpwemu Yera, ubuntu bwo kuzura Mpwemu Yera, ubuntu buzomushikana mw'ijuru, ubuntu mufasha kunesha icaha cose kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Urakoze kuvyumvise, akoze kubikoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen. Bitubere nk'uko dusabye. Yesu abaha umugisha.